ariko ubu numva ndi muzima Yesu ahabwa amashi menshi ku mana yacu yakize nabyumva neza. Ongera yandi mashimana bizina rya Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Je maze iminsi ni ngaha. Ariko kubwo nayumva ukuntu numva merewe sinabyishiramo ko numva noba nafashije. Oya sinari bwabyemera. Reka imisi yose maze hano ngo niyari bwumve ko yafashije. Sinari bwabyemere kuko nabimvira ati naho mpaguruka imisongira cyari yayo. Ndacyanyura ku misuma. Je sindabyumva ko ndaka. Ariko kubw'izina rya Yesu ubu nyene ubu. Iyi nda sinagomba kuyikora ko ngo nayinyagaze. Icibagiye ko cyo nibitenge sinagomba kuvyambara. Urabona ko nuyisaha nagoma nibereye mu makanje gusa ndekurira ko kugira ngo singume mbe. Umva gute? Numva kayaga kariko kararengana. Sema amina, sema amina. Tuko biriko birarengana. Ndashimiye Imana cyane. Imana ibahezagire. Haleluya. Imana igusiga amaguru. Wari wumva gute mu maguru? Mu maguru byari byaraboshe n'ubu mugabo ngaha mwivisi nkoma ariko mu birenge wumva hameze neza. Imisumari ndumva ko umengo ndahonyora. Ubu unashika nkambura ibirato sinanize kugumana ibirato mu maguru. Kuko nashanguma numva imisumari mu maguru. Ejo si samedi. Ejo uzodushingire naye ko byose vyarangiye atanakamwe wumva. Imana ihabwe icyubahiro. Amashimeshi ku mana yacu subire mu kibanza cyawe. Ejo uzoba atanakamwe wumva umeze neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Bantu b'Imana. Je nari ngize imisi ngwaye ukuboko. Uko kuboko. Nari ngize imisi nakugonda kumbabaza. Numva ntashobora gukoresha ikintu nakitwa. Ariko bumva none gushikisaha. Bakize. Sema amina. Izina rya Yesu bakize. Sima Imana yo mwijuru ingijije ukuboko kwari kumbabaza. Sima Imana yo mwijuru ukuboko kwari kumbabaza. Wari ukomeranye igihe kingana gute? Ndakumaranye nk'amezi nk'abiri. Yego. Udashobora kuba gukoresha ikintu. Nta kintu nakoresha. Oyagira guca kandi, gira guca kandi. Ndakize mu izina rya Yesu. Ndakize ubunyeri. Numva nkize cyane gose. Amen, amen. Amashimeshi ku mana yacu. Abumbize gushima kwa Imana bahetsage. Amen. Imana yavuze ko ari Imana ishoboye. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Mbanje gushimira Imana kuko ingarukanye rwa runo muri runo shengero. Narahaje ubwa mbere ariko Satani rampera. Nari mu kibazo kiremereye ariko Yesu nabuwe unyaguye ko bari Haleluya. Wari ufise umusonga mu nda? Mugongo nari mfise ikibazo cy'umugabo wanje nari ngira kabiri ninjira mu rusenge kuko nararushe mu mutima mugabo ninjiye ngaho umusigira kabiri Yesu avuga ati no munsi umugabo yagutaye nzomukwereka icyari ngaha cururutse numva Sema amina, amina. Cururutse yumva. Cyari mu mugongo cururutse numva. Haleluya. Ndyamye mu bana babiri sinagiraho n'imibirizi umugabo imyaka 10 yarantaye gutinda ndakaruguru ndazi Bujumbura ariko sinzi umumama yantoye mu ibarabara aranzana mwa runo rushengero arambwira ati genda gusenga Imana Satani nayo mvuye ngaha ikirazira n'izizi cya kintu kiraza ngaha natekerwa na mama ndabaza ati subiza mu rushengero abantu bagenda barambera intambara sinukuri nta buryo mfise bwo gushikayo no shobora kuja gushimira Imana kubyiza byose yoba yaranga ariko wumva wakize ibyari muri wewe dushaka ibintu bikoze aka kanya nyene turebe gusubira inyuma amashimeshi ku mana yacu icyari mu mugongo cururutse numva amen pastor Imana guheza amen amashimeshi ku mana yacu naruhezagirwe ndizeye yuko mbandanya mba hafi sinze mpengame oya ntabwo wowe bandanye gusuza gusenga uzobona n'ibiruti ivyo umaze kubona ndashingiye intahe Imana Yesu ashimwe amen haleluya shaka muvuge ibikoretse uyu mwanya kuko ivyo Imana yakoze mu yindi minsi ni byinshi cyane ariko muvuge ivyo Imana ikoze mu aka kanya nyene ikibiriraho ibindi muzobivugisha haleluya amen Amen. Yes,
ashimwe nanje mpagaze hano imbere y'ishengero ry'Imana ashima Imana ibitangaza Imana ihejeje kunkorera. Pasiteri yari karadusengera nari mfise ibintu byamfata mu mugongo nkavunika umugongo ndiko ndatambuka numva umugongo uremerewe cyane hani nari mfise igitero cyamfata ngaha ku ijosi kamenga nikoreye ibintu biremereye cyane. Pasiteri aba yari karasenga avuga ati reka gusamara senga ndiko ndasenga rero numvise byose byururuka ndabyumva abumvise gushima kwanje Imana ibahezagire nakize ubu meze neza nta kibazo na kimwe mfise. Shimiye Imana data twese yo mu ijuru kwanshikanye hano hantu. Shimiye n'umukozi w'Imana pasiteri wacu Imana imugirire neza imumugisha. Amen. Amashimeshi ku Mana yacu akoze ikibiriraho ni kibiriraho. Haleluya. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana nari maze iminsi mfise ikibyimba mu nda numva ibintu byibuye bitembagara ariko ubu ndashima Imana ubu nabyo wumva oya ariko nitwokomera Imana amashyi. Imana yambwiye ko hari abantu bafise ibibyimba biri mu nda Imana ikuyemo itutumu ikuyemo. Yesu ahabwe icyubahiro. Ubu nta na kimwe wumva oya ubu ntaki dukomera amashyi Imana mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Nanje nshimira Imana ku isengesho ribaye ubunyene nari maze iminsi numva mu kuguru mu ivi ibintu bindirayo ngiye numva ikintu gicomoka nk'umusonga rimwe burya rero ndavuga ati ndakize ndatabara. Imana yacu ni happy. Komera amashyi Imana mu izina rya Yesu. Abumvise gushima kwanje Imana ibaheze. Amen. Amashyi menshi ku Mana ni kibiriraho. Haleluya. Amen. Yesu Amen. ejo ku mugoroba mvuye ku kazi nari mfise Egereza mikoro. uru ruhande rwose ntibyakunda yuko ndaba numva umusonga ngaha mu jisho. Mu gatondo ndavyuka nkaguma numva ikintu kimbwira ngo genda usenge undi mwanya menga no kimbwira ngo genda ku kazi. Rero ca ndaza ngaha ntibyakunda ndashobora kukanura ngo ndabe menga hari imisonga uru ruhande rwose rwa none isonga. Igihe uvuze ngo dufate ku mutwe ndafata ku mutwe numva mu maboko hose hari imisonga numva uruhande ruraremerewe cyane ariko duhejeje gusenga igihe uvuze ngo dukomera amashyi Imana numvise nkanura bigakunda. Sema amina. Ubu nta mutwe numva ubu meze neza nukuri Imana ihabwe. Urazi ikintu Imana igukoreye gikomeye wewe wagomba kumugara wagomba kwikimuga. Iyo utazamo aya materaniro ku mugoroba wari kuba udashobora kuva mu nzu. Haleluya. Ku mugoroba ntiyari gushobora kuva mu nzu yari kuzingama ariko Imana ikuyeho icyo kintu mu izina rya Yesu Kristo. Tuyikomera amashyi Imana mu izina rya Yesu. Nukuri nta kintu na kimwe ubwize ejo napfuye ku kazi numva ndemerewe cyane ndashika ndaryama biranga ndabyuka ndacana imbabura nayo numva meze nabi uku kuboko niko numva uko utameze neza mugubura uruhande birarangira byose nta kintu na kimwe. Uyu munsi Imana yakoze ikiriho kandi ni Imana ishoboye byose. abumvise gushima kwanje Amashyi menshi ku Mana yacu. Abarozi bashaka kumugira ikirema cyo ngaho bamuzingazinge ku mugoroba w'uyu munsi ntiyari kubagenda ariko ibyo byose biratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo wari wateguriwe byose biratsinzwe mu izina rya Yesu. Shima Imana. Yesu nashimye. Amen. Jewe sinokumva n'ukugere nobivuga jewe wanje. Jewe hirya y'ejo naje ngaha nukuri ibyambaye ko narabibonye. Hama bukeye ejo biranka ko mbyuka ndabyuka umutwe biranka nkasubira aho njyaba. Uyu munsi ndabyuka ngize ndanyagaza ndasenga kugira ngo nzi sinamenye imitwe ryanjanye rinjanye mu nyuma ndavunduruka sanga harabona. Shima Imana rero Imana uko biba kose je ndagenda nca ndambara kimwe na kimwe n'impuzu nari nateguye ko nzana sirazizana nshitse je nsanze bafashe mu mutwe
ndashika mfata mu mutwe ariko Imana irakundana ariko mu ijoro narafashwe n'ikintu buri mu guca mu masaha 9 ndakorora nkorora ndahwa aha mu muhogo n'ubuhara hagize hari umenga n'ibintu by'ibinyanya rero aho uvuga uti abatwawe imishatsi hajya nari nasanze bariko baruga cyandiruka nguma ndodora hama caranyugururira cyandashika no gusenga sinasenze nashitse mfata mu mutwe ko bari bafashe yo hama rero hamwe ubu tutabatwawe imishatsi utabatciwe indasago utabatwawe uduhuzu nagiye numva wese ndegera imitsi yose kirahera ibinyanya bica biraza naje fashe gutya hari umusonga ngaha akuva naje fashe gutya byanze ko ntambuka ngiye numva byose aho ndegaregeye hose amufise gushima kwanje Imana ibahezanye amashi menshi ku Mana yacu ubu wumva ukomeye umeze neza fashe gutya numva nkomeye nukomera amashi Imana yamariye ngo ni Imana ishoboye byose. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngiye mashimwe Imana je natangiye kuza ngaheje. Uno musere batubwiye ngo dufate ku mutwe nari maze igihe kinini ngwaye. Ndafata ku mutwe umugongo urasha cyane. Maze kwicara numva ntangiye kumva umenga amarira ariko akoroka ntangira kudahwa ndadahwa. Numva nyine mu ndabirase. Ariko numvise ubu nakize Imana ihabwa icubahiro. Ubu wumva umeze neza. Umeze neza kandi n'umugisha Imana yampaye nari maze amezi 5 ntumva yuko ukina nace numva kare karagira. Haleluya. Amashi menshi ku Mana yacu. Dukomere Yesu amashi menshi nikibiriraho. Yesu nashimwe. Amen. Nanje navutse mu gitondo numva ngwaye ngaho. Numva umenga ni ibintu byamboshe. Ndavuga ati Imana umunsi sinsibe bagusiba gusenga. Ndabwira Imana ati Imana none ngishikaye gute ko ari kure. Ubwo ndabwira Imana ati Imana ndashaka nsange ngaho hepfo kuri kubatagisi hari bisi sakanye. Ndaza cyise kubatagisi ndaronka bisi. Nashize ngana nasanze buguruye Imana iramfasha nta umuntu yasanze ngaha. Ariko cyizajya ndicanga Imana numva umenga ni ibintu biboshe ugeze gusenga rero. Ugeze gusenga watubuye ngo dufate ku mutwe. Nanje geze gufata ku mutwe biranka bya bindi byarenga bica biduga mu kuboko nagumye numva umenga ni intozi ziko zirasokorokamwo zivanga ariko numva umeze neza giye gutana amaguru gushika mu kanyosha numva ko meze neza mwana heza amashi menshi ku Mana yacu Imana ya ko mwebwe Imana yacu ntayo mwebwe muratahu. Haleluya. Amen. magaze ngashima Imana pasiteri yavuze ngo abantu batwawe ibintu nanje nagiye mbona amavuta nisiga ndayabona umenga ari no ngaha imbere hari umuntu ayafashe gutyo ndahumura ndatangara ndavuga ati ibi ntavyo naziga ariko Imana yabikoze nibaza ko nayagaruriwe. Haleluya. Amen. Wabohotse byarangiye. Yesu nashimwe. Amen. Manje ushimira manje ashaka kumvira mu gatondo ngo nje usenga. Nibyo byakuze waza usenga ku Satani. Nawe uransanga kugira amakuru kiri mama yambwira ngo maguruke. Ariko no munsi. Yesu nashimwe. Amen. Manje ushimira. Umvise ikintu umugongo kibayo. Sasa kumaguruke kwa mama DJ mbere yiwanje. Niwe yambwiye ngo maguruke. Narindira umuntu wicanye yambwira ngo maguruke byansi. Ariko ndashima Imana. Kuvyakunze ku maguru nkashika ngakare nicaye nivyakunda ku maguruka. Nivyakunda ku maguruka kubera numva umugongo umusonga, numva ikintu kiri mu mugongo bikanga ku maguruka. Ubu wumva gute byarangiye? Numva meze neza cyane. Dukomere amashi Imana mu izina rya Yesu. Kini kintu ndashima Imana. Kare dukunda senga sinahema byango mvugana. Ariko no musi nasenze birakunda. Haleluya. Wamusoboshima kwanje Imana. Amashi menshi ku Mana yacu. Ni Imana ikirakora ikibiriraho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hama Yesu nashimwe. Jewe natinye guhaguruka. Ndagumye nicaye. Yababwiye kibwira ati ntuhaguruke gumaho nyene.
ariko vuga icyo Imana ikoze. ukanyuma ngiye kubona mpaguruka je maze iminsi mbabara mu nda nkoze mu nda nk'uko ntonekara numva no mu mugongo n'ubu naje numva merewe nabi ariko aho tubwiye fata mu nda no mu mutwe ngiye numva bihera n'ubu numva byaheze Hallelujah. gushima kwa Imana yaheze Amashyi menshi ku Mana yacu byaheze nta na kimwe wumva nino saha ariko Imana ni nziza. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Hama mpagurutse nshimira Imana kuwa gatatu mu masaa 3 nagiye kuvoma mvuye kuvoma mvaye mengo ndagwaye ncyashika ndaryama ndyamye bica biranka ko mvyuka nasubiye kuvyibuka ejo ngiye ku ishure naho ngenda bukebuke ariko ngenda menetse umutwe cyane ngenda mengo nta ruguvu fise ariko ndavyuka no munsi numva menetse umutwe cyane ariko shitse ngaha igihe basengera mu mutwe ubu numva byakira. Hallelujah. Amashyi menshi ku Mana ko yamukijije mu izina. Kindi nshimira Imana aho rero ntaragwara nari hajya aye kuri bonesha imodoka iranduruka atamushoferi arimo abandi bose bariruka barije ndahasigara. Haleluya. Hama Imana yaranzigamye yarandinze Imana yumve ko ndayishimiye. Imodoka yagiye atamushoferi arimo Yari yanduruse igiye. Imodoka urumva yavuye nk'amafiri iragenda uyicayemo. Yagiye je ntayicayemo nari nyuma yayo. Okay. Imana ishimwe ko yakurinze mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Hama shaka gushimira Imana ikintu Imana inkoreye. Je numva ntabona aho hose menetse umutwe mu nda aho ntibyari bikunda ariko igihe yavuga ati fata mu nda no mu mutwe nagiye numva byose biza birahera nkanura kuko ntibyakunda ko nkanura cyane nkanuye cyane naca numva imisonga myinshi duga ukaca umenga nogenda mpumirije shimiye Imana ko byose byarangiye abumvise gushima kwanje Imana bahera. Amashyi menshi ku Mana.